cyambere turabyiteme démocratisation de l'Afrique nuko twabivuye ngaha mu Burundi gusa kumbura atabandi banyafrika twatumye ko byari kunjohera kumbure iyo tugira imana tukaronka nk'umuntu umwe ava mu kindi gihugu nka 2 canke 3 ariko cyo javuga rero cyambere nuko cyo simpuriza kubahagiye kuvuga imbere babiri ba mbere haryo tutemeranye kuba demokarasi irabaye importe sikosa kubera ubwa mbere twatwagwa n'abami buryo ugiye kurabara abasore bicwa bagashorerwa kwinka mu minsi mikuru y'umuganuro hari n'abahunga igihugu batinya ivyo bintu mudomo yake intwari ya cami tari nziza ariko tuvyandika neza hatwara umuryango umwe abo umuryango umwe abandi bakameneka amaso abasore bakicwa mugabo tukaje mu ntwari z'amakude turi mu ntwari ya demokarasi mbega ico duha gahingwe iyi ntwari ya demokarasi ziya nkingi zisanu za demokarasi zigashirwa mu ngiro ikibazo kiri burya tugira tuvugana ukuri aha twese kumunamye ndabakefa ndaraba inyuma abantu ahandi twaye twambaye amakoti tuyambara tutazi ngene dutaha nibasho kuzana imodoka kumburuje ugacwita mu nzira nicyo tubona abantu batacambara amakoti aha uraye biratusanga ruziye twambarira tuvyoroshe hafu déplacer niyo n'ingorane y'umuzungu iyo n'ingorane y'umuntu yazanye demokarasi ça c'est impossible wavuze ibiture moi j'étais directeur commercial à la Rona. J'ai montré comment on a volé plus de 50 millions. Mes amis les pères des partis politiques barabizi. Nabyo umukuru w'igihugu areni. None byukuri mu matubwe duhindira ibintu. None jewe ndiko ndazirika wundi. Ko nerekanya abantu bibye mahera plus de 50 millions. Ngibi byemezo byose. Inspection zaraje, iperereza ryaraje. Baravuga ati yatawa directeur commercial aya mara ntiyamenyekana. Il y avait d'autres argent réservé pour. Tigende yagure mu intebe z'igihugu cyose nguremo n'amamatera mugabo chef ngo cyatuyaguramo imiduga ndamubwiye mukuru igihugu mwame none mushaka duhindura iki dukora iki inyisho yabaye iki kunkura mu kazi nibyo n'abazungu ikiryo kimwe baciye bamereza mu maferi moje none ni kibazo cy'umuzungu sasa ibyo tuje mu logique ahubwo naho ntarashika kuri conclusion dusaba batwara bahindura ibintu tubwira abanyagihugu n'ibyabananira ati dufashe igihugu ntigipfe kigendere tukibona kuko byo nico kumbwira yuko kwerekana umuntu yibye amahera nta cana akoze muri leta giswika mfise kaziye gisere byereje mfise amahera ngira ngo uri intebe n'imatera z'abanyeshuri inyishu baca bankura mu kazi wibaza ko mfise romori ngana gute muti wibaza ko none nazitiki none bipfuza ko dukora gute duhindura ibintu cyangwa twonona ibintu mu gihugu rero uprivilize bonona ibintu abatabyonora gashoboshe areka vuvurekwa qu'est-ce que vous voulez nje tumara bati rero je sinyana abantu bagize ibintu ukora demokarasi amatora ni kimwe mu nzira ya demokarasi turi kumwe na Kefa niwe nabwiye ati je ndafise amakenga ati burya amatora 2025 turayahivye nta ngorane twavanze mugabo abahungu bari muri bureau de vote des jeunes intellectuels nimba ibyo bakefa muri ko baravuga ko amatora yibwe aba jeunes bakaba bari impliqué ati burya tiko turakira ingorane mu gihugu kubera wibuhetse ukaba wigisha uri mugongo nimba bagiye muri vol ari abanyeshuri baje amashuri ndaje byaciye bikura ku matora y'abantu zeye ba conseil communal bawa jene nyene baciye bajya amahera ati kumbura bwa mbere byarijanye reka uwo tuyajye raka kajagari kabaye ku matora ya conseil communal bakajya amahera bamwe barapfunzwe n'isa kubera icyo badene no bwa mbere mutadupfunze ubu mudufunga tuzirike harababivuga uko nyene nabati no bwa mbere mutadufasha ubu ntiko turazirike siminyanyiro muzindi icyo ni kibazo cya demokarasi importe cyo tuma rero bava ngo demokarasi yazanywe n'abazungu maze pa vraiment iyo yaraje sawa reka basi bivuga muri demokarasi c'est principe tuzigerageze hama avuga kahise kabi oui j'en suis sûr que kahise kabi yaje maramvuga ikintu kandi munzo gishimangira twe tugiye kurondera urwaruka dusabe yuko abantu bose babonye ibyirindwi na kabiri babonye ibikira na gatatu batuvira mu ntwaro hanze abantu batabonye ibyo bintu kuko nibyo bikubira twononera ugiye ngaba ngo badanazana imikasha baje amakaminuza babanye neza amoko yose intara zose uri kurabaje mu bya 93 umurazi yo twapfuye ngo bigira bisubira ibiki twe turi muri monde nouveau monde yiruka cyane n'isi y'iterambere mugabo internet yabutse naniyo ni ngorane y'umuzungu yadukoronike ahane ko ndega connexion gas fini bya kugira ungike message c'est très dangereux kugira ugure video c'est problème iyo ni ngorane yadukoronike
mugabo baca bikora byose bakabifatanya n'igice na gatatu ibyirindwi na kabiri pour ne pas avancer kahise kabiri yo twarakabonye niba kandike neza mugabo ahisigeze moi j'étais en Italie turiko turiga ibijanye na electronique moderne bijanye na jeu de hasard bakubwira bati ahisigeze uno munsi on ne peut pas échapper à la technologie nouvelle ahubwo umuhinga wabyo il se conforme kumere mukandije no kwandika tesi mayibo turiko tubati none kama feruje yose yapfuye hama niba yasubirize none abandi none ibintu nibiki mu Burundi twazanye amaferuje yose yapfirye rimwe none igihe bayazana nta departement yo gukurikirana amaferuje baze barayakora c'est fini byose byarapfuye bazanye amatara yakayigira afise amapano n'imbere ya Assemblée nationale ari gipolisi barije bateri na pano hejuru n'imbere y'igendo kuri Gardino hari kandi y'igisoda barinde mu kuzimu baratwara bateri baratwara pano iyo ni ngorane y'umuzungu yadukoromye imbere ya PCR haje ku maperimi barije bateri baratwara na pano hejuru nico gihugu biba mu ikambi bagatwara ibyo bintu bamenye iyo ni ngorane y'umuzungu c'est pas problème on a besoin de leadership très fort et on a besoin de bonne gouvernance c'est tout hamani kintu giye kimbabaza mu buzima cyane gose uno musi bariko rafata abana tubashira mu migambo itwizwe rigenga imigambo rivuga ko état d'imo parti politique 18 une personne est atteinte 18 a évolué c'est-à-dire kibanda cy'abana si mu migambwe kubera umwana bakwifatira ingingo a 18 ni nk'ivyo muri katolika kumbure batiza abana bakivuka mugabo gasanga nico tuma mu cengero paniko tuberose abakristo benshi kubera umuntu amaze kwiga aravuga ati niya bambatije ndi umwana reka ngira ivyo wanje conversion niko kubera gufata umwana do mwedo 18 ukamushira mu mugambo kandi zikadofata inga pre 18 je nababwiye iyi migambo iri kirashira abana bakibato mu migambo mugira imana ntimubigisha bagarukire za fondamentale batari mugabo bakazuga kaminuza bakazimara nibo bazobasenyura ntibazokweme bikorerwayo kandi barize bazate deontologie professionnelle itabemera ayo manyanga ico ni kibazo none hari umuzungu ariko avuga abantu bashira mu migambo ubwo nube gitu bwacu ibyo ni byanditswe d'abord ushaka kubishiramwo genda uhindura ubwizwa shingiro cyangwa uhindura ubwitego ry'imigambwe uvuga ati umwana wese arakwiye kuja mu migambo hama natwe rero tuzana abandi mu migambo tubashiremo hirya no hino mugazo turiko turica ikibanza cy'iki cy'umwana ndiko nderekana ko ibyo abantu bavuze bwa mbere navyemeranya ko la démocratie importe ifise ingorane kubera yazamwe n'abazungu no dukurikize n'ivyanditswe dufise data tugerageza ibyo navyo ikindi kintu kimbabaza ariko tuvugana ukuri uno munsi abatwara bose ce sont des rescapés des victimes de 72 ntaco andire parenthèse mugabo banditse lettre ouverte bari cyari ngaha bandikira buyoyo abagwanira demokarasi bari cyari bazima nibyo bagwanira byari bibi bagwanira kudakomira kubwambwe kumoko ku ntara ivyo nivyo bagwanira kutagitunga rya leta urumwe none ibyo abo bantu nyene babibonye nabo nyene bakiri bazima uhebu byanke kubikora n'abantu babikoze bakiri ngaha indani batumeka bagwanira demokarasi n'imyicara mwegeye mwariganira cyane nakanga mwaniganira iki bace bakora ibyo basaba babirwanira niyo mariko maravuga ngo twicarane tugire gute ona PS byaraza ahubwo dusaba abatwara ni batume ko bari bose batabagwanira demokarasi bagahe ubuzima bwabo bamwe bandika amalettere ouverte bari cyari bazima ati gihe mwandikira buyoye mwashaki kimwe bace badukorera ibyo bareke bace badukorera ibyo data ibyo bari bose bagwanira byari honorable Olivier yabivutse uno munsi babwiye ko abakonseil communaux baje gukorana amatore abazoja mu departement ya commune ibyo bibanza nta appel d'offre yabaye nta candidature ba deport none abantu bazobatora gute ko je mugambo bataravuga ati nawe uzana abantu nani banda bidasaba kudepozwa yego na conseil communal abantu batora gute babakura mu kirere uno munsi twagize decentralisation découpage administrative mugara fapasi nabanya guverineri bose bandika makete ngo guverineri ngo nakira bene gihugu ku munsi wa kane none guverineri guma bakira abantu gute kandi mwagize decentralisation nagira mwaje gufasha abantu muvuye ku ntara 18 tugiye kuri 5 hamubandanye wakira abantu sadira ko umuntu wasigaye azubukinanyana aje kurondera guverineri aje yigabye pour des semaines uko bati sinzi igihe nzomubonera n'igihe nzogarukira usigusetse Jenze kwa bwati nanzi ko musaba guverineri bandika ati banya ko warongoye amazone mutegerezwa kwakira abantu mukabatunganiriza uzorindaza nuzo bambwiye ko yaciye kwa chef de zone byanse yaciye kwa mustaneri byanse muga ngo namwe nakira abantu ngo ku munsi bakanga
sadire tumwe muri ya system kandi twashizeho system favorize abantu mugatacirikira gute atacirikira abafasha abamenyesha makuru bari ngaba baze ukivuga uno muze twatanguye amashuri hari cyaba DPE 18 z'intara zitakiba hari cyaba DPE 119 makomine atakiba none musi hagati hasi ninde ariko yatunganya iby'indero uko DPE meri ntagenda yitwa DPE meri nikibaho nta DPE bubanza kibaho none umuntu aza gukora gutu no munsi hari cyari DCE mutimbutse none DCE mutimbutse na DCE nahango baza guhurira he kwikomina ari imwe no munsi turi mu ngora cyandire bicaye mu biro atati cyo bariko barakora kubera iki ibyo bintu ntana mu 18 zigihari hari zitaba muga abantu baracaha none kuno munsi amashuri yatanguye ministre ariko arakorana nande hasi bamufasha gutunganya iby'indero gushika hasi turi mu bibazo cyo tuma legenda bazwa cyane kubona abantu babonye experience de la démocratie bakabona ingene ibintu abantu bakumira abantu mugabo gashobora gukumira abandi kuri ibyo bintu kuko gumane yogeze abantu inyuma umenye ko to utare nabo nyene batazokwica nicyo kimwe nuko wofuta imigambwe no munsi uko wofuta imigambwe mu mapuro ubahaye gukora imigambwe yo mu kinyegera nagira nange nakaroro gatoye mwe bariko baravuga mu hinga yatubwiye kugira ibihugu bya investise biraraba rafa pasana umuntu muri Botswana ariko ndatumirayo kumwaje visiter Botswana jokone ndiko namutumira aturaze mu Burundi ni sawa inyishu ya mayi yacambira directement ngo I have the first to do some research about your country directement bane njamba I have the first to do some research about your country abanda je kuraba umutekano ngene meze kuri muri Botswana babwiye mu Burundi abongo ngo deorage umva bazi ku Burundi intamba kugira atazobanza kuja abirondeze ico gihe cyo Burundi bukifashe gute kimeze gute ni yasanga atagitoro abanza kubaza nzo kwideplace gute nzogira ingorane zimeze gute yumva ni kibazo nico tuma rero duhamagara gukorera neza ibihugu kubera bira affecta n'abategeka kuza mu gihugu dini manière ou dinote hari ingorane mwe mutavuze rero ikomeye cyane ibi bintu twadukanye ko abaja mu nzego bose bategerezwa kwiyungunganya biriko biratwikira igihugu kuko turaba GJ party uno munsi abagenero bose bafise ububare bagaca bagira amamega inzoga imbere yuko bazitanga zibanza kujiwa situ mugabo kerugiye kuraba n'umudirecteur w'ishuri bakwishura kugira ngo no mwijura aze kuraba ko umunyezama ari hari amazi atari karimena ministre bamuhinzu ya leta kugira ngo no mwijoro yakira umuntu mugano umunsi musanga mu nzu yibugiye kudodora bati uyigane ministre ngo yango yijyami rega no w'igihugu turamukena nico tumateze ko mabede naho uri muhira bandanya kazi tana amasinyatero bandanya urakora aba guverineri bafite amajite kugira ngo no mwijoro yakira abantu mugano musanga guverineri ugiye kubiri wiwe wahura n'utwara igipolisi na procureur nabaje mubona niwoje ngamo namenye igihugu negera musanga muhiriwe saa 2 z'ijoro saa 3 ibyo bintu mukabikompriwa hama gakora akazi nawe kaja ukazi tadi no munsi musanga muhira n'umushobora kuyaga kubera iki ivyakazi na boycott après de service tugiye mu byacu tugiye kwiyungunganya akazi se fini ora akazi gatezo kubandanya uri hose nico gituma abantu bahabwa amayenandanse sadireke ibagire uburabaho ubandanye ibintu mugabo rafa pasi nagiye mbona n'umudeje wa OTB haji impande ya Crystal Palace zijanze bari kwa transformwa zubakiyemo akabare hakuja kuba mu nzu ya leta kugira abanye akazi ka leta inzu zarabaye umusaka inzu za leta baja kubera mu zabo bari kwa transformwa bagira akabare kuma kwa mituwera agira baka masari do conference bururi kandi jeje kuvura abanyagihugu babuze imiti kubera iki kwiyungunganya icyo rero mwenga gikiremo yuko kiriko kironera igihugu cyacu ibintu bijanye no kwiyungunganya muri leta icyo nzakurangiza ko rero turemera ko hari byiza bya demokarasi tumaze gushikako kuko no kuba kubivuga ngaha ni ingendo ya demokarasi ariko icyo nagenda babwire nuko hariho vision 2040 na 2060 burya ngira benshi nuko bataragisoma ifise 3 anges 5 piliers et 22 objectifs uzosome préambule ifise impapuro hafi 3 iyo préambule irarezima ibi byose bizojoboka ariko climat d'affaires bayi favorable climat politique aseni byose barabivuga muri byo bintu c'est-à-dire ko préambule ivuga ati ibindi bizoshoboka ariko habaye climat politique aseni climat d'affaires favorable niho nibindi bizogira gute bizoshoboka niho tanga gukumira imigambwe mu nzego
ukavuga ko ari ufise wenyene uzaho byatugejeje rega ntawe usomera basoma induru babona abantu twarahuramye twaritekerereje menga sava ariko nitwabandanya biturimo nagira mvuga muhinga yavuze ngo truwa derive autoritaire arava ngo démocrature coup d'état président arico yibagiye mouvement populaire hamwe bya muri Nepal shiramo bine mouvement populaire mouvement populaire irajoboka uko muri Nepal barabuzwa bikomandisi n'ubabuze ro chef gushikaho umwe avuga ati ministre atereka basifata ibintu ambe kubera muri byayanga mouvement populaire urashaka ko maîtriser abantu ukabasonzesha bahagena n'amaguru ngo nabashoboye ya politike ya munyāre urumva ngo ni sawa ukibaza ngo munyāre isawa mugabo kujya abandi byabashikiye nyama nabipfutse none ka bose babonye byabaye none twabonye byabaye abami ntibapfuye ku butegetsi abandi ntibagiye kunyene bigenda bimeze uku nahora ku ngoma ndibuka imwe bavuga ni blague en 2018 hari umutegetsi yarakomeye cyane w'umushikiranganje njya kumutereza wanashimara mu mafaranga icana mwe ati mugabo afise ikibazo abantu bose barakwidogera kujya wenyene ati abantu wakira mu yage ati yo ni defo acamira ngo kutakira abantu no mutekano wanje no munsi sinza hari neza mugabo harazwi ariko nibazimana yamufasha akazovayo azoba yarize bitari biki kweva kutakira abantu ngo no mutekano wanje no mutekano wa ujya wenyene agwana wenyene nijye nagira ndangirize ko murakoze